agakuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme ndo gasanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate uno duto twikorera nkuko wewe genda urabya akunda bikunde nawe byo yanka nawe ubyanye family ndabaye ikaze mu kiganiro c'abakundana ngo murabe ivyo bakunda abakunzi banyu hama namwe mu bikunde reka ndabaye ikaze n'ikiganiro c'abakundana muri kumwe na jewe Arlette Mugisha ndi kumwe na mugenzi wanje Hezomwe Deo ndaguhaye ikaze mu kiganiro c'abakundana murakoze cyane ndaguhaye ikaze nawe Arlette urakoze kumikaze reka mikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikirana abadukurikirana bari mu gihugu ndetse n'abatari mu gihugu badukurikirana biciye ku ma réseaux sociaux n'ahandi ariko imbere yuko nangura ikiganiro maze saba imbabazi kubera ko ku ma réseaux sociaux yanje aho nagenda partage mwabonye yuko umu invité wacu special no musi nari nababwiye ko havaza bitakunze ko hava ahashika ariko mu kirundi bavuga ngo bigora abagabo kandi ngo hari abagabo ntiyagwibara voilà umugabo wundi yashitse nibaze yuko biza kugenda neza ndabatumira mu kiganiro cacu cuno musi novuga tuza kuganira murabizi ko buri gihe tugenda nibihe tugenda aho tugeze no musi tuza kuganira n'umusi twimirije wa Saint Valentin. Yes, Saint Valentin umusi turindiranye igishika turi benshi mu kiganiro c'abakundana kuri mwebwe mufise abakunzi n'abadafise abakunzi urumva nyene biragoye baca bihangana kumburengera ngo nigihe cyabo cyo kwishuka. Yeah, of course. Turaza kurabira hirya no hino twese abadafise abakunzi abafise abakunzi mbega uwo musi twokwifata gute kubera ko iyo des fois umuntu ashobora kuca avuga ati pourquoi pas mbega jewe mbega kubera ko no munsi ugeze ndi jenyene ndi single abandi nabo bakavuga ati jewe mbega no munsi rero mere gute reka nje hit bavuga ngo ni hit tuza kurabira hamwe rero byinshi no munsi kuri Saint Valentin kuba dukurikiranye murabizi neza yuko ku mwaka uheze twaganiriye kuri byinshi na cyane aho twagaze kuri historic kumenya Saint Valentin yavuye hehe mbega yabaye kaye gute nibazi ko abakurikiranye ikiganiro mwarabyumvise uno musi rero tugenda uvuga nko kuri etape ya kabiri ariko kiri ngaho nyene ya Arlette ireve Saint Valentin abantu bariko baratwumviriza barumva akantu karimo Saint umweranda hari iminsi myinshi usanga yahariwe aberanda ba Yohani bande kubera ko Saint Valentin ari umengo yahariwe urukundo eske ibi byavuye hehe mpava nsubira mu kiganiro caheze ariko sinipfuje yuko no musi tuza kusubira kugaruka umuntu yoba yifuza kuja muri nido ry'ingene Saint Valentin yabaye créé aje kuri YouTube canke YouTube no yoyibona neza wandike ikiganiro c'abakundana BTV Burundi urabe ikiganiro twakoze le 14 imbere ya le 14 kubera ko twagikoze imbere yaho nyene murabe muraza kubona neza ngene twabivuze uko vyagiye biragenda kugira ngo mwanya tuwucunguze tuje ku gice ca kabiri wabivuze neza ati hari haberanda batandukanye uyu mweranda Valentino we yashize imbere urukundo nkuko n'Imana iduha ibwirizwa ry'urukundo rero kubona umunsi warabaye le 14 hari kibazo nama nibaza iyo mbonye abantu bari shosho kuri uwo munsi wa 14 kaza ati sike none yindi misi nta rukundo yindi misi nta magifti yindi misi hari ibintu by'abahingarukamwe kenshi ariko nimba uno munsi duvuga ati turahimbaza aba aho hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nibisigura ngo mu yindi misi tubibagirwa ariko nuko hari umunsi tuvuga ngo le 1er juillet tuzokwibuka kwikukira kwacu voilà mugabo tuba turi muri ico gihe dusanzwe twarikukiye yego muri twebwe nyene turagenda no kwikukira rero urakoze kumaza kino kibazo nce ndabisha ku bantu bakunda kwivukisha ngo Saint Valentin no le 14 février umweranda yashize abamukurikiranye barabonye ati reka kino kintu kibeho ni nkuko no musi twahimbaje umunsi mpuzamakungu hari wabagwayi yego
none bibaza ko abagwayi tutazi ko bafite ibibazo ibihe byose ariko uno munsi habaye n'inkuka ya misa kuri katedrale kugira ngo abo bantu babashire mu gisabisho kubera ko uno munsi wahariwe atari uko bama basengera uyu munsi gusa hariho n'indi minsi babasengera byasiri barabasengera muga uno munsi n'umunsi wahariwe rero bisigura ngo wamenye ko uradukurikirana ukaba udahimbaza Saint Valentin question mark ego kuri ico nyine ariko uravuze ingene iminsi revre nimba ari ukwikukira ntibisigura ko twikukiye iyo munsi turi mu bihe byo guhimbaza ukwikukira mugabo tubibayemwo reka rero tuje kuri iki c'urukundo ndafise ikibazo mpagana ntakubajije mbega burya ko bezi no munsi arije mbazwa kandi ndemeye ibibazo ego bro deo niwe n'ubusarongo ikiganiro jewe ndumutubire kandi ndemeye ibibazo urakoze cyane ikibazo ca mbere Saint Valentin nivyo abantu benshi barakunda kugira iminsi mikuru ugasanga ama wishes ama vœux ivyipfuzo umuntu abakundana bifurizanya n'ibiki ugasanga babishira ku mastati abandi nabo ugasanga biri materiel no kuvuga ngo baryoherwa n'ibintu baronka amadon ibiki mbega ye Saint Valentin wari gutanga ingabanwa kanaka canke wari ama gift kuri ico kibazo majije no kuri stati yanje nashizeko ku bantu bankurikirana ku marezo sociaux nashizeko akantu hari umupapa azaniye gift umukunzi wiwe umugabo yazanye imodoka umugabo iyo modoka ashira kontake yayo mu mukati wamego ni wawe ndo uhaje haruguru umwe toratuvuga hari umuntu sindamuvuga kubera ko ntiyaturishe aha muri Centre Ville hari umuntu tuzi kuva kera yadanaje imikate abamuzi baramuzi yashiziye ko nake mu modoka abakobwa karinamura ngo ngurumva ngo wabonye yuko jewe ngo sohora muri no mbeho ngo nze gutora umukate abakobwa bameze nkuko barahari ariko indani ntiyera zikirimwo bisigura ngo ukivuze neza uno munsi abantu benshi tuko turahimbaza twiteguriye guhimbaza no munsi mukuru wa Saint Valentin apana kwibuka uwo munsi cyangwa ngo twumva ati mbega urukundo rwacu bihuriranye gute n'uno munsi uno munsi ndabizi nka 80% mu minyuze ku ma message mwandike mu makomantere yanyu 80% y'abakobwa n'abagore muri ko muradukurikirana ndabizi benshi barindiye ama gifts cyane gose alors que no gusohoka bien sûr murabizi ariko hategurwa ama event menshi nubwo turi mu gihe kitameze neza ariko ndazi biriho uno munsi rero 80% y'abamama n'abagore umugabo adatanye gift abarugwa serere ariko nkibaza ngo mbega mu rukundo ko tuzi neza niyo bagiye mu ishengero bavuga ngo urugo ni babiri kuzuzanya mbega abagabo nibo bari kure kuzana ama gift bonyene wara kibazo kiraho nyene ikibazo ni cyambe kubera ko abagore arabo kwakira aho naho rero uhavushira mu kindi gihe iyo mutanze naho mutange shugo bien sûr shugo rafite cyo kimaze rero nashaka kuvuga abantu benshi turitiranye no munsi ku kibazo wambajije turitiranye no munsi dushaka kubona Saint Valentin irageze ndi umumama ndarindiriye imodoka nziza umugabo azompa ndarindiriye akaberekeza umugabo wanje azonsohokanamo n'ahandi ariko kuri jewe personnellement mbabarire ndavuga kuri jewe uko ndavyumva no kabaye nari mfise umukunzi mvuga ati ndi proud canke mbona ubundi urabiduhishije usanga hari reka ndabivuga uko yoba yari umunsi kuva mvuze ati ndi proud bisigura ngo umukunzi utarashira mu rugo canke umukunzi ataragushira mu rugo twese tuvuga ngo nabakunzi mugabo nivyo kuba turiko turasengera muri ndi gihe nyene no kabaye ndi mu rugo yoba yari umwanya wo kugira ngo jewe nicare n'umukunzi wanje nkavuga ati okay mutama wanje deo turabizi neza ko le 14 février ari umunsi wahariwe abakundana mbega abakundana ikintu kiranga abantu bakundana ni ikihe mbega muri twebwe tubona relation dufitaniye mbega turi ba bantu bakundana mbega nta gahaze karimwo mbega nimba hari agahaze niki twokora kugira ngo duhindure kugira ngo uno munsi nimba umweranda Valentino yaravuze ati uyu munsi uhabe kugira ngo tugaragaze urukundo muri twebwe tugaragaze ryabwirizwa Imana yaduha niki kibuze ko turishize mbega koko turarishize novuga ati
kuri jewe le 14 nabona yuko woba yari umunsi wo kugira nka evaluation nko kugira nka evaluation wo kuvuga ati akabaho bila yes tugakemura ibibazo biba bita uno munsi hari abantu ingo nyinshi batavugana umugabo n'umugore ego ingo nyinshi umugabo akubwira ngo fisa akazi kenshi ntuzomubone umugabo akubwira ngo natashe ngo ndushe ntarangure amabanga y'urugo hama gacha avuga ngo Saint Valentin ageze agashitana igitenge cy'umugore abasakoje agezeho amabiju agezweho ni ubusa atarabikorana kandi ni ubusa kubera ko abagabo benshi muhagabire kuri le 14 février ingere navuze byinshi sinzi deho ko ndiko ndamwishura neza ndiko ndakwishura neza ndiko ndakora mu ivy'iwanje sinzi nk'abandi bariko barabikurikirana simenyereye kubazwa amafacts ariko abagabo benshi n'abahungu murafise defodeo yuko watanga uvuga ngo naje navyemeje 80% kandi bambabarira ababigeme n'abagore dukunda ibintu tubona mwakira mugabo novuga ni nka parti gato yiko muri twebwe ariko umutima wacu umenye neza abakobwa twebwe turi abantu cyane dufise urukundo kurusha mwebwe abagabo rero benshi mwishize mu mutwe yuko umugore arose cyafungura umugore arabonye umwana agiye ku ishure umugore abonye umukobwa peut-être abonye umuhaye amahera kuja muri salon umuguhaye amahera yo kuja kugura impuzu kana kaje muri shopping urahejeje okay c'est fouti ikintu gikuru kuri twebwe ni urukundo bijya bintu byose by'ama materiel mutuzanira novuga ni nka besoin secondaire hari cyatanguye rero no munsi hari abantu benshi bazohava bihenda kuri Saint Valentin bagasanga bawise umunsi urukundo tugwambamwe bon kuri cura ntahuje naho bigoye kubaza umujournaliste uco usanga ariko arahostinga nawe nyene kuri ico abantu bariko baradukurikirana mu mbabarire muze murabose kuri ico nivyo wadusiguriye yuko umunsi wa Saint Valentin ngerageza kugira synthèse y'amajambo abiri nafashemwo ari umunsi irevre uguhimbaza urwo rukundo muga rusanzwe ruhari ni ukuvuga ngo si wo munsi w'urukundo ba peut-être washobora no kucreya ntawamenye murashobora no apana gucreya paho ashobora kuba ari abantu bariko baradukurikirana bakazohura uwo munsi bakazomenyana uwo munsi bakazego peut-être navyo bibaho kuko urazi ko na Yesu ku musaraba hari igisuma cakiri hajye nyene bazo bameze nka vya bisuma byo kumusaraba mu bisubizo le 14 février peut-être hari ibisuma bizokirira ku musaraba hanyuma rero hari akandi kantu warucishijemwo ati no kabaye ndi kumwe n'umukunzi wanje mu rugo noko zibi dusha tuja aho nyene rero Saint Valentin bose umwana Saint Valentin ukuze Saint Valentin uwagize mariage Saint Valentin ufise abuzukuru n'abuzukuruza Saint Valentin mbega ni yabandi umbajije ikibazo ciza deo nuko mfise ikibazo cyo kuza kwishura nkuko nari nkwiye kwishura nk'umutumire w'uno munsi ariko umajisho kibazo cyanibuka kera tukiri mu mashure yisumbuye noneho twari tumaze guca ubwenge mu mashure secondaire nibuka yuko jewe niga muri 8e 9e iyo Saint Valentin igeze mwana wa mama vyari ibintu bikomeye cyane bisigura ngo uri umukobwa cyangwa umuhungu wadafise umukunzi wiwe muri ako kanya wari umenga ubaye waraba traumatize kwa kubera ko wasanga je nize muri internat wasanga le 14 février amashugwe mana yisinijira amashugwe mugiye kwatubwira muri no misi Minerva abana baragwa kugira basabe arija de poche kugira ngo muri cafetaria wasanga ibintu byacitse haba bihenze bo bagatanga sortie muri iyo misi byabari kibazo rero ngo mbega Saint Valentin ni yabandi ndikumva jiji Saint Valentin kubganje barendeza kuvuga ku ruhande rwanje no munsi ariko nibazi yuko Deo yavuze ati je ndiko nikuramwe ivyanje ushaka kuri kurakuramwe ivyawe kuri je ubganje Saint Valentin si yabo bantu bose bitwa ngo barakundana bitwa ngo barakundana mubare mvuze uko Saint Valentin ni uwo muntu ari kumwe n'umuntu ubwiwe personnellement avuga ati jewe uno muntu ndi proud nawe jewe uno muntu ndamufise ko vision jewe uno muntu ni umuntu wanje jewe kubera ko Deo ni wirengagize yuko hari abantu no munsi bashobora kuvuga ngo
ndi muri relation ariko iyo relation itagira urufatiro voilà batabona ejo surtout nk'abajene no musi magare nga mu gisagara ca Bujumbura turavye pourcentage y'abajene bari muri mu mahorasyo bazi ico bashaka baza bashaka kugera ndabizi neza 50% y'abatazi nyene ico bashaka boboneka canke barenga rero Saint Valentin kubwanje nkavuga ati nuwo musi wabo bantu bazi ico bashaka mu rukundo rwabo numunsi w'abantu babona ngo mbega n'umusi ko jewe nifuza gukundana na Arlette Arlette sinje kumutesha umwanya tutoshika mbega Arlette arankwiriye aje mu gihe ciwanje mbega jewe nanje Arlette bendi prête numva jewe na Deo dukwiye kuja muri relation mbega ko dushuye kuja muri Saint Valentin kubera ko tumenyanye na Deo hirya y'ejo sindakuzi ntunzi eske iyo Saint Valentin ni yacu kigaruka handi navuga ngo yo kaba yari jewe yo bari umusi wo kugira evaluation yo bari umusi wo kuja mu kabare kugura amashurwe niki ahubwo twokwicara tukagira analyse mbega kuno musi ugeze umusi umwe burya mu mwaka hajya n'ikintu gikomeye mbega kuno musi ugeze twigenjeje gute umwaka wose n'umusi wa evaluation yo bari umusi wanje wa evaluation sinzi abandi nabo ko bavyumva ariko kuri jewe mvuga ati Saint Valentin ni yabo bantu bumva bari sûr nivyo barimwo bazi nico bashaka mu rukundo kubera ko hari akantu nabonye kuri stati kwa kangahe vraiment ndavuga ati umuntu yashize kuri stati ariko aravuga ati mwabantu mukomeretsa imitima y'abandi umutima ni ikintu kigoye gusana sana ibaze rero kurakomeretsa umutima w'uwundi muntu ni ikintu kigoye gusana udashira kwiyagaza cyangwa udashira kugira iki ibaze rero nawo uwo munsi bijya ukorera ugiriya muntu birashaka kubwihindura kuri ico nivyo no abantu bafise intumbero navuze nti kubera ari umujournaliste ndiko ndaza ndagira sentence mu byo nkuyemwo aravuze ati Saint Valentin yagenewe abantu bafise ico bagamije mu rukundo ruhande rw'iwanje bafise ico bagamije ejo nariko ndumviriza ikiganiro kiri hano nubwo namutumiye arabura umwanya ca Beni ariko azoza bidusigurire nawe nyene mu ndwiza ko yarabinyemereye azoza aduhe umuco atubwire ko umburengera yavuze ngo si y'abantu batarubaka ni y'abantu bakundana bafise umugambi donc fiançailles atari copinage nawe ndiko ndumviriza ukuntu wakivuze niho uri kuratombereza nyene nkaca ngaruka rero ku kibazo kigira gatatu nama mbona Saint Valentin antuka ari nzaba Saint n'umweranda mu mashengero mbega bayihaye ikibanza icahe nabo ni icahe ikibanza Saint Valentin fils mumbabarire uno musi umva umutumire iyo bamutumiye biba bigoye jewe murambona ngigaragaza hondi murabona akantu nambaye ku kuboko ndi Catholique convaincre rero ibya Pentecost n'abaki biraza kungora bambabarire n'abamizirimane bambabarire nza kuvuga aho mperereye muri rusangi jewe muri eglise sengeramwo niho haguriye n'ibintu by'aberanda ni ikintu baha importance nini cyane ati kubera iki ndiko ndaraba mba mu Kinindo ahantu mba impande ya paroisse Kinindo kuri Pacis bamaze toute une semaine bariko baratanga inyigisho kuri iki kintu ca Saint Valentin kuri foyer de charité ndabizi neza bamba bariko baratanga inyigisho bisigura ngo twebwe nka Ecclesia Gatolika uno musi rawuha agaciro kanini ya cyane kubera iki izo nyigisho batanga abari bigaruka hahandi ni umwanya wo kugira ngo wirimbure urabe mbere n'abandi bataraja muri gwa rukundo babereke inzira irashe yo kugira ngo bajeyo kubera ko hari ikintu abantu benshi batazi urukundo si ikintu twakreye aditu ni ikintu Imana kujya twaremwe n'Imana yarakiremwe Imana yaricaye iravuga ati uriya mugabo jewe ndiko ndabona hariya nashaka kubana ari wenyene reka kreye hariya muri ruya rubavuga iwe nkuremwo umuntu babana donc Imana yashizeho Imana ikirongerera iravuga ati ibwirizwa risumba yandi mabwirizwa yose ni urukundo bisigura ngo rero hari abantu bakunda kuvuga ngo ivyo bintu sigwanje bijya bintu baharete bavuga muri kiriya kiganiro biriya bintu ariko twibuke neza eske ni turiko turarenga amabwirizwa y'Imana eske nimba Imana yashizeho urukundo wapa tutiga tutoja mu isesanguro ry'ivyo bintu voilà Ecclesia rero irabiha
agaciro kanini kubera ko iratanga inyigisho novuga ziyahuye kubijanye n'uwo munsi kandi nibuka ko hari n'amatemanyaje maze kumva hari abantu bavuga ati jewe bivanye n'inyigisho baduhaye hariya naragize ico nunguye mu buzima mu rugo byaramfashije muri fondation yanje byaramfashije none aparte y'ivyo nyene umweranda Valentin agitanga iyo ntunzeye kumbura uwo munsi ukijaho nibaza nimba yaciye muri Bible urukundo Imana idusaba nuko gukunda uwo ari we wese ubonye wese ni gute abantu bagarutse kubihindura rero by'umugore n'umugabo no pas du tout en fait urukundo Imana idusaba nubwo umuntu wari we wese bien sûr mais Imana niyo yaremye Adam na Eva turabyemezanya Imana niyo yavuze ati ngo umusore umugabo azoheba se na nyina aje kubana n'umufasha Imana imuhaye aho rero ciye ntaho ikintu kimwe nico gituma uyu munsi ari umunsi umwe ni ukuvuga ngo iyo yindi minsi yose urukundo ni itegeko c'est une obligation hanyuma yego n'ubundi ni itegeko umugabo urumva kuba ari umugore n'umugabo kuba ari umugore n'umugabo umengo si ibintu bimenyerewe si bya bintu tumazemo iminsi imwe twamamwo byo gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda biki no écoute nakubwiye neza si kuvuga ngo si bya bintu ngo twamamwo ngo bya bintu ngo tugira ngo ivyo umugore n'umugabo siko twabivuze ubwa mbere tugitangura no musi nimba hari umunsi twibuka gwa gasore nzungu y'u Burundi yego eske gwa gasore no musi wana nta n'umusi umwe arigera guca mu mutwe atari wa musi tumwibuka araza kenshi iyo situndavye ibitabo situnibutse l'histoire y'u Burundi je pa ibitabo ari gihe ntambuka no mu nzira nkaraba ikintu nkavuga ati wow ibi vyavuye kuri wa muntu yatwitangiye ego bisigura ngo yarakoze ikintu gitusha ku mitima y'abantu kuko yakoze ikintu cyiza ego uwo muntu nzokwama ndamwibuka rero se Valentin umweranda Valentino mvuze mu kirundi ciza umweranda Valentino wewe iralance aravuga ati no munsi rekubeho kuri ba bantu bagaragaza urukundo rwabo sibyo rero ntibisigura ngo ya yindi misi yose ngo nitegeko niko tuvyamwaho se Valentin rero tuzoca tuza agahebuza no nico gituma nakubwiye ati jewe personnellement yoba ari umunsi wo kwirimbura ku kwirimbura reka nanje nibaza ikibazo niyo gukora iyo kumwembite n'ikibazo ahubwo ikibazo nawe kwibaza ati eske none ama gift yoyo ntakenewe ko wavuze ngo nukwirimbura ni ikibazo nibajije reka nakikubaza reka cinacishura rero naho bihinduye isura kuri ico hoye nibaza ko gutanga biri mu bintu bigize urukundo biri mu bintu bituma abantu no umuntu kugira ngo ubone ko umuntu akonese icuri kuri we nuko hari akantu muha kabe gato mugabo kavuye ku mutima n'Imana yatanze umwana wayo uretse ko yatanze ikintu kinini cyane ijya n'ingabire idasanzwe rero gutanga ingabire ku mukunzi ni nk'incungu ubutanze niko no bivuga ubuje ku exprima ubuje kuvuga amasantima yawe ibiri kuri mu mutima uramubwiye nimba ndaguhaye naho yoba ari mbombo ndaguhaye akira hariho ndengaye ntayihaye ivuye ku mutima ivuye ku mutima anko hariho ndengaye ntayiguhaye hari naho ndayiguha ndakubwira amajambo ateye ubwoba ari romantique bebe je t'aime ibintu deja urabizi rero ndayiguhaye ndakubwira ko cyo kimwe nuko aho ndaguciriyemo eske mu yindi misi isanzwe kuko abantu kubera ko abantu bihutira gutanga amagift kuri Saint Valentin mu misi isanzwe mbega amagift arakenewe je nahise ngo misi y'abasivili donc iminsi atari umunsi wa Saint Valentin misi atari imisi ya Saint Valentin eske iyo misi ifise agaciro kahe umuntu arashobora guha gift umugore biki kubera iki Saint Valentin ari abantu bose baba bashize mu bwonko no mu bwenge yuko ntegeza kuronka gift ahubwo ati ikintu maze gutahura rero wowe wavuze ikintu c'amadini uravuga ngo Saint Valentin uca wisunga idini urimwo nasabye imbabazi tuyishize ku ntunze rero Saint Valentin wanashaka yatanguriye muri Catholique mugabo rero kubera ko abantu ari ururimi bumva
umukatolike umupantekote wo muri gerizo wo muri sinzi no mu mizima amizima azi ko batemera bajya beranda banje ariko Severance barayihimba yo cyane gose uzugenda uraho ama beach uzosanga yuzuye amizima rujye ni kubera ururimi uzoronka ba Asmani n'abayi abakuzi banje bazatume bampaye invitation kuri Severance reka mbwire ba Asmani n'abayi dinga bakoronde bazoguhe ipirawo kubera ko ari ururimi rero abantu basanze bumva vyabaye ivya bose nico gituma ari n'umuntu mu écrivain yanditse ngo nimba ugomba kwica isi uzobabwira ururimi bumva yakoresheje amahera arumva nukuvuga ngo amahera aho giye hose arakenewe nimba nta muntu afitaniye beef n'amahera ntabaho ko wayabuze yafise ntuganire beef nayo urumva rero amahera ni ikintu abantu bahurirako urukundo nago kuma abantu turakeneye urukundo twese dukeneye urukundo nico bituma n'ababihuriye ko atadini vyatoye ataki rero gutanga gift ivyo uriko urambwira gutanga gift ku munsi utari wa Severante ni ibintu bitegerezwa kuba mu muntu ni ibintu bitubamwo bikaba ibintu byo kuexprima amasantima y'iwacu arete nimba ndagukunda kukubwira ko ndagukunda ntibihagije eske kubikwerekana naho ntibikenewe biba biryoshe cyane mbere voilà ego umwanya Imana irabivuga ngo sinzi ko ari Bible n'ibyo ari byo ngo nta amajambo atagira ibikorwa kwizera merci kwizera atagira ibikorwa kuba gupfuye bisigura ngo ni byiza yuko dukora kuri kino kibazo nakibajije nanje fisi yindi novuga version yiwanje abantu twiteguriye guhimbaza umunsi wa Saint Valentin so mardi yego nukuri ndabasabe dushira imbere cyane gose ibyo tuzohabwa voilà kubera ko bakunze inkunda ndabazi neza ndafise amapreve y'abantu bashaka kukuzanira ishugwe ritavuye ku mutima muga kugira ngo kubera ko abakobwa nibo bakunda kutwaprosha ko dufise umutima n'ukuri w'impuhwe turabanyakigongwe dufise imitima yoroshe ashaka kukwaprosha kubera iryo shugwe gusa ujya musi wa 14 ukaba hari ahantu bateretse agakamera cyangwa agateleviziyo tuzoterera ibintu vyipasi basanga ari skandal nashizeho akabazi rero ku bantu muri ko muradukurikirana ndabizi neza hari ingo zihora zisambuka kubera rero katozefiriye je nkunda ishugwe umushinga ntayo wanje ntiyari impaye ubwo ntiyarishiriye kandi gakobwa umukobwa cyangwa ntiyabihaye agaciro voilà umugabo umutipe nawe hari yanye je mumome wanje nigeze amvugisha kuri Saint Valentin ubashe umunsi niyasohokanye navyabiga bifise amafaranga itusa ariko tumenye neza ngo uno musi tubanze tumenye mbega n'uwabandi uno musi nabibabwiye ati n'umunsi w'abo bantu bazi urukundo rwabo ihangiro ryabo rero wowe ni waba udafise ihangiro ndagusaba mwana wa mama niyo gift ntuzoje kwigura kubera ko bizoba bigarutse hahandi gukomeretsa imitima y'abandi abakobwa dukunda ibintu vyiza je nk'umuntu yanzanira ishugero 14 février umunsi wanjye ndisabira namye ndisabira yanzanira ishugero 14 février ndashaka kurara ndimvira ati le type il est gala en tout cas ndabona yuko mengo tuzogira okay wewe nta kintu na kimwe uviza kuri jewe par contre washanse kumfrapa cyangwa uheze uwo munsi nyene gusa umenye no kumva umunezero ndabasabe rero abantu muri ko muradukurikirana ni waba utumva umutima wawe gusunikira gukora ibyo bintu less nujanwa na nyabururu ngo ni 14 février less si byawe hama abakunzi b'Imana abantu bari mu rugo ndabagaruke ko muri abantu ba mbere mukunda kuneglige ibintu ariko ujya musisi wo kuneglige ni mufata akanya mu gatondo muvyutse mwishanye n'abafasoni banyu mwishanye n'umuryango wanyu mugire evaluation yaho mumaze umwaka wose nimba umwerande yarahabaye agashinga no musi ko tuza turawibuka uko twibuka le 1er juillet uko twibuka yindi misi yose nkuko twibuka le 25 décembre tugahimbaza Noel none umwana w'Imana mwazi ko yamavuko ati tu yaravuse mu gatwa amatuvyibuka kandi turabihimbaza turajya muhira niho tujya inyama twebwe iwacu n'umuceri sigura ngo rero uno musi nimba dutegura ivyo bintu
turabe rero na Rokatorezo Fifi mbeko ndi umushinga ntahe no musi ko wageze ko Noel bimpanga ndiko ndarondera umuceri n'intuzeye niki kintu gishasha nozana muri famille pa amashugwe pa gutanga imodoka nziza c'est vrai ni vyiza nayo ni wahiro murayiha mufasi niwe kukwera ko wabivuze neza ati ukwizera kutagira ibikorwa canke urukundo rutagira ibikorwa c'est rien tanga yo gift ariko bitange bivuye ku mutima nico nashaka kuvuga uno munsi mbere cyempeza n'amajambo yanje ego bantu turindiye Saint Valentin mwabahungu mwe mureke kuja gusaba amakredi ngo mugiye kunezeraza abakobwa banyu ntimuzigera mudusatisfeza ku bintu materiel pas du tout no musizo imodoka ariko irahera barayigonga cyane igitoro nzogishira baza nafise akazi nzogikura he nzoza kugusaba 10000 no musizo ndira kuja muri salon none mutwanje uzoka ngiye muri salon rimwe nzosubira kugaruka rero ntituje gusaba amakredi ntituje kwimena umutwe tugira ibiki n'ibiki wumva umutima wawe canke n'uburyo bwawe bidakunda bireke aho gufata umwanya uganire n'umukunzi wawe bizoba byiza kurusha hako tushira imbere ngo amashugwe ntamuhaye ishugwe nagize iki ama namwe mwabafasoni mumenye neza ko atari abagabo bakwiye gutanga ama gift mwenye bonyene paditu ukabura uri umufasoni mu rugo burya abagabo ntibakunda kuvuga ariko nabo iyo ugasobetsemwo gakompleta byinshi uri umufasoni w'ubwenge utekereza ingene wokora urugo rwawe rukagenda neza bisigura ngo nimba yaraguhaye gift y'imodoka peut-être nta buryo ufise nawe pourquoi pas utomugurira ikirato pourquoi pas utomugurira ishati nziza pourquoi pas utora muri cya kinda akunda uvuga ati reka nihebe pourquoi pas utomubwira ati nanje no musinzi ndagusohoka reka ndabikora siwoka muri kwa munezera ariko abafasoni bo mu Burundi abakobwa bo mu Burundi twashize imbere yuko tugira gutya bakama badusohokana eko Arlette reka ndagushimire ariko kandi nongera mbwira aba bantu bafise ivyo batanga ubifise ukaba ufise n'umutima wo kubitanga bitange ariko atari kubera ko ari umunsi wa Saint Valentin gusa cyambwira nabo abantu rero badafise ivyo batanga ntimuzimya amatelefone yanyu ntimubroka abakunzi banyu ntimuhave mucamo murondera izindi mbo zotuma muvana uyu munsi ngo muzoce musubira navye uzi kugira Saint Valentin umukunzi wawe ntubona kwandika n'akamesaje ni kibazo ariko hariho abarondera amabifu kugira ngo ntibahave baza gukonsoma cane rero kuri jewe ntibiranshikira sinzi nk'abo bimaze gushikira hanyuma duce tongera tubwire n'abo bantu rero bakundana kumburengira ngo bari mu ngo n'iki nk'uko Arlette yabivuze nimugire evaluation mwiyumvire ku byo mwaranguye mwimve eske twarahanye umwanya bikwiye eske twarabaye hafi y'abana bacu bikwiye kuko navyo biri mu bigize urukundo rw'abubakanye eske twarateguye kazoza k'abana bacu n'akiwacu neza hanyuma Saint Valentin rero mushira imbere na cane n'umweranda Valentino yayirondeye ntawe uzi ko atari inyishu y'amasengesho senga rero imbere ya vyose musenge imbere ya vyose musengere urwo rukundo rwanyu musenge ivyo mwipfuza gushikako abari fiancé tubwire n'abariko barategura ama mariage hariho kumbura abazozigira muri isomene y'imbere n'iyinyuma ya mariage tuti imanza nziza urukundo rwogere sinzi ko ari kirundi sinzi ko ari kinyarwanda mugire urukundo mugire aho muba mwubahwe mugire amasaka n'amasabo mugire amahoro n'amahonda mugire ivyona n'ivyonona mugire karadiridimba n'imbeba mu bigega reka ndabashimire tutarasezera uvuze ikintu reka ndangirize kuri kino kintu ngira ugwaruka ariko uradukurikirana ya des fois dukunze kubona amaka après iyo Saint Valentin usanga hari abana badasubira ku ishuri kubera ko bahaze banye n'ibyo bariye rero ndabasabe abakobwa bagenzi banje muri ko muradukurikirana tuze turiyubara nta rumwe ndiko ndakontrola ngena cyangwa ndiko ndobwiriza ngene yo coordonner relation yiwe ivyo babaha ni babiri hamezi 9 voilà ariko turabe ni wumva utari prête laisse tomber ego Saint Valentin bisigura ngo kuja kunezereza umukunzi wawe ko muja kuryamana cyangwa kugira iki udafise ubwo buryo bwo kugira ngo yamezi 9 uzoze kuyashimishwamo n'ibindi bintu nabyo nzi ariko ndabasabe ngo 2022 dusozera ndabifurije ko uyi Saint Valentin izodufasha gutegura akazoza kacu kandi ko muri 2023
kugira ngo hazogere muri 2023 uvuga ati buriya jewe n'umukunzi wanje ntitwabona iyo tuja ariko uno munsi kubera ko twumvirije ikiganiro c'abakundana ndabona ngeze aho ndiko ndategura ku bantu nabo badafise abakunzi ndabagarukako ikiganiro kiratevye mumbabarire ubuhinga bw'ivyuma ariko ku bantu nabo mudafise abakunzi mutaza muri jajara nimba Imana yashizeho ibwirizwa ntibapfa aho batoye hari igihe dufise amavocation ugasanga ntituyamenya hari igihe muje ku mavi namwe musaba Imana iduhishurire tubone iyo dushaka kuja tubone mbega vocation yanje niyihe mbega ndakwiye kugira umukunzi nimba namukwiye niyihe vocation yanje canke nditeguye ndagushimire cyane ndagushimire nawe Arlette reka ndabashimire mwebwe mwese mwako muradukurikirana ndabifuriza kuzogira Saint Valentin nziza ikiganiro c'abakundana kuri BTV kibifurije kuzogira umunsi mukuru mwiza umunsi mukuru dukomereze urukundo rwacu n'ibindi twavuze byinshi ariko mu kirundi bavuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo ndabifuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi shimira na Boris hamwe na Sherissa bari mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi n'amasanamu abashikira atanga umanzi reka ndabifuriza kubandanya mukurikirana ivyo BTV ibagaburira mubandanye mufungura neza aho muherereye kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme ndo gasanga rero nako navuga ati byiza mubanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute kugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate tuno duto twikorera nkuko wewe genda urabye akunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye